abatari abayisilamu amahoro y'Imana bane namwe. Sawa kabisa. Nihashimwe hongere hashimagizwe uhoraho, amahoro n'imihezagiro bihundagazo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abayisilamu n'abakristo muri ngaha, ikigwa cya mbere kiratanguye. Ikigwa kivuga giti mbega Bibiliya irashobora kwishingira intahe, irashobora kwivuga yonyene ko ari igitabo c'Imana. Mbega hoboneka umurongo muri Bibiliya Imana ivuga iti Bibiliya ni igitabo canje jewe uhoraho? Nico cigwa c'uno munsi. Ni cigwa ciza gose, kuko twebwe abayisilamu turiko turasoma muri Qur'ani yacu, sinanga umurongo muri Qur'ani. Eka icigwa c'uno munsi ni Bibiliya gusa, nta murongo wa Qur'ani n'umwe urekuriwe utangwa. Nico gituma ndiko ndabivugisha amajambo. Qur'ani ivuga yuko Imana yarungise ngaha ku isi igitabo citwa Taurat ya Mose, ariwe Musa, aribyo byagezwe mu Kirundi. Hanyuma n'igitabo ca Zaburi ya Dawidi, igitabo c'Injili ca Yesu Kristo ariwe Isa muri Qur'ani, hamwe na Qur'ani nyeranda y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibitabo bingahe? Bine nivyo bivugwa muri Qur'ani. Ariko muri Qur'ani nta kigabane na kimwe gishingira na yuko Imana yigeze kurungika igitabo ngaha ku isi citwa Bibiliya. Uyo murongo muri Qur'ani nta burimo. Rero muri Bibiliya haboneka umurongo uvuga yuko Bibiliya ni igitabo c'Imana, kandi Imana yonyine ubwayo, kuko muri Bibiliya harimo amajambo menshi. Paulo aravuga, Yesu akavuga, Abrahamu aravuga, n'abandi baravuga. Imana yonyine ubwayo yivugire yuko Bibiliya ari igitabo cyayo. Akarorero aridi baba igitabo cyo Kuvayo gice cya 20 ku murongo wa mbere. Kuvayo 20 murongo wa mbere havuga gute? Imana ivuga aya majambo yose iti. Urumva rero aho nshase kwerekana nihaze umuntu avuge ngo Imana ndi yavuze. Imana iravuga muri Bibiliya, habone ku murongo Imana ivuga uhoraho aravuga Bibiliya igitabo cyane. Sawa, utabonese sinemera ko ari igitabo c'Imana. Hanyuma rero hari impamvu zimwe zituma twebwe tutemera yuko Bibiliya ari igitabo c'Imana. Akarorero, mbega Imana ni zingahe? Imana tuziko ari imwe mu majambo ya Yesu wenyine ubwiwe. Imana ni imwe gusa rudende, itabangikanywa n'ikintu na kimwe. Bandanya kuri uwo murongo kwanza. Haravuga Imana ivuga amajambo yose iti uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri mu hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzizikubita imbere, ntuzubisabe, kuko uhoraho Imana yawe, ndi Imana ifuha. Hagarara, Imana irabihakanye ko hatayindi Imana nimwe ari mu isi cyangwa mu ijuru. Ikintu cyose gisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri mu ijuru cyangwa mu isi, ntuzubifukamire, ubisabe cyangwa ubisenge, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Yo ni Imana yonyine ivugira muri Bibiliya. bisigura yuko Imana ari imwe. Ayo
majambo yaciye akurikizwa n'amajambo ya Yesu. Yohana 17:3. 17:3 aravuga. Havuga gute? Cyo Yohana, ubu nibwo bugingo budashira. Ko bamenya wowe Imana yonyene, ko bamenya wowe Imana yonyene. Yonyene, yukuri. Wowe watumye Yesu Kristo. Urumva amajambo ya Yesu arashingira nawe ya majambo y'Imana yajeje kuvuga yuko ikiri mu isi canke mu ijuru gisa n'ishusho y'ikintu na kimwe ntuzugifukamire ugisabe canke ugisenge. Yesu wenyine avyemeje yuko ari ivyo, ati ubu bwo bwingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri niwe watumye Yesu Kristo. Kumbe Yesu ni ndunga y'Imana. Umajambo ya Yesu wenyine ubwiwe. Ariko twebwe turiko turigisha yuko Yesu atari Imana pari ntumwa, cyangwa abayisilamu ko barakunda guharira. Ariko naho muvuga ngo turahari. None isi Bibiliya. None hari umusilamu yanditse Bibiliya. Yesu ni wavuga wenyene, apana amajambo yo kuvugwa n'ubundi. Niwe yivugira ati ubugingo nukumenya Imana ko ari imwe, na jewe Yesu ni ntumwa yayo. Kumbe ubugingo ni twebwe abayisilamu tubufise. Takbir, Allahu Akbar. ni twebwe twemera Imana ko ari imwe na Yesu ko ari ntumwa y'Imana. Mwebwe ni mwemera uko. Kurugo rero abayisilamu turiko turerekana ibintu bimwe bimwe bituma twebwe tutemera yuko Bibiliya ari igitabo cy'Imana. Nuko tutarabona umurongo n'umwe Imana yishingiri nayo Bibiliya ati Bibiliya ni igitabo cyayo. Uyo murongo ni turawubona. Kurugo rero alidi baba Imana ni imwe. Mbega Bibiliya wowe Imana imaze kuvuga yuko ari imwe, Yesu nawe akabishigira intahe. Wowe Bibiliya uvuga gute? Tito 2:13. Tito 2:13 aravuga. Umviriza ngaho igitangaza rero. Igitutera amakenga muri ico gitabo, umviriza ngaho. 2:13 aravuga muri Tito. Avuga gute? Aravuga. Akongera akavuga. Twitega ivyizigiro. Z'amahigo no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye. Ukiza. Urumva rero ngaho. Iyo umurongo basome muri Bibiliya, ishengero cy'itambara igatarika, ibisusu bikanyongwa. Takbir, Allahu Akbar. Yesu ni Imana. Ni ndavuga ayo majambo ngaho ku mutwe w'ijambo ngaho kuri Tito. Aravuga, uko ubuntu bw'Imana, oya ku mutwe w'ijambo muri Tito. Icete cha Paulo yandikiye Tito. Urumva ni kete y'umuntu yandikiye Tito. Uwo muntu yitwa Paulo. Yesu amaze kuvuga yuko Imana ari imwe, nawe ko ari intumwa y'Imana. Hanyuma Paulo akandika ikete akandikira Tito, Yesu niwe Mana, akabeshuza Yesu. Takbir, Allahu Akbar. Ode Paulo na Yesu twemereye. Aho n'amahinyu ari muri Bibiliya. Urabona rero ya makenga dufise nayo. Igitabo gifise Imana zingahe? Zirenga zibiri muri Bibiliya. Mbega abayisilamu n'abakristo muri gaha Imana zoba zibiri? Imana ni imwe. uyo muto w'ijambo bwego hari cete cyane. Icete cha Paulo yandikiye Tito. Agahebuza rero igitangaza Timotheo wa mbere 2:5. Soma ngaho muto w'ijambo urabe ko ari cete cyane. Timotheo wa mbere 2:5. Umutangare ngaho. Haravuga. Icete cha mbere cha Paulo yandikiye Timotheo. Wa Paulo nyene muri Tito yandikiye Tito amubwira yuko Yesu ari we Mana nkuru. Umviriza ngaho muri Timotheo ni wa Paulo nyene icete ciwe. Umviriza ngaho rero amajambo avuga. Haravuga. Kuko hari Imana imwe. Uyo Paulo nyene yandikiye Tito ko Imana ari imwe, arahinduye amajambo, arivuguruje ngo Imana ni imwe. Kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Nawe nyene n'umuntu. Ninde? Ni Kristo Yesu.
takibir. Allahu akbar. Yandikiye Tito ngo Yesu ni Imana nkuru. Asubira kwandikira Timoteyo ngo Yesu numuhuza w'Imana n'abantu. Ngo nawe nyene n'umuntu ni Yesu Kristo. Abayisilamu aya majambo arasa. Urumva rero? N'amakete ya Paulo ari muri Bibiliya. Takibir. Rero tubeca tugira makenga. Amakete y'abantu nkuko nakwandika ikete nkarungi Gitega mu gitabo cy'Imana birabaho abayisilamu. Kandi amakete akavuguruza amajambo y'Imana birabaho. Yesu ni Imana, bavuga yuko Imana ari imwe. Paulo nawe hama akavuga ko Yesu ari Imana, ahandi akatatinya Imana. Oya, narababeshe mwebwe ba Tito. Imana ni imwe, n'umuhuza hagati y'Imana n'abantu n'umwe, nawe nyene n'umuntu si Imana akivuguruza agahindura amajambo. Takibir. Twebwe ngaho catugira makenga rero. Tucatugira makenga kandi Bibiliya iravyemera. Imigani 14:15. Imigani 14:15. Kubasoma n'abandika haravuga. Havuga gute? Migani 14:15 haravuga marimo. Havuga gute? Haravuga imburabwenge. Imburabwenge yemera ijambo ryose. Ariko umunyamakenga agenda gavye. Agenda gavye. Wewe Paulo umaze kutwandikira yuko kuri Tito yuko Yesu ari Imana nkuru, ugasubira kandi wewe nyene Paulo muri Timoteyo ukatwandikira ko ari umuntu atari Imana, catugira makenga twebwe abayisilamu. Uko niko Bibiliya ibivuga. Imburabwenge yemera ijambo ryose. Uno munsi Yesu ni Imana, yego. Ejo ni intumwa y'Imana, ejo ni umwana w'Imana, byose ni kwemera. Bibiliya ivuga imburabwenge yemera ijambo ryose, ariko umunyamakenga agenda gavye. Twebwe umaze guhindura amajambo stop. N'ubu mushehe yo kwigisha ku musigiti uno munsi Allah niwe Mana kuye gusengwa by'ukuri. Ejo nakavuga ati oya Muhammad niwe Mana, nitumwemera. Abari ko ashaka gutakaza abantu, ariko mwebwe Paulo muramwemera byose. Byose muramufa kwemera. Takibir. Ibanga ryo kwemera nagatangaza. Wefa kwemera ivy'Imana biragoye rega, si vyiza guharira ku vy'Imana. Uno munsi Yesu ni Imana, n'umwana w'Imana, yego. Ni intumwa y'Imana isumba izindi ntumwa zose. Abayisilamu nivyo. Takibir. Turonge umurongo muri Bibiliya aho Imana ishingira nayo uko Bibiliya ari gitabo cyane. Abayisilamu murumva, murigera mumva uyu murongo? Kwanza ndabaza ikibazo. Ku bitabo by'Imana byahawe intumwa z'Imana, ibyagezo bya ariyo Taurati yahawe nde? Mose, ariwe Musa. Zaburi yahawe nde? Daudi. Injili yahawe nde? Yesu. Imwe y'Igiheburayo originale, si Bibiliya. Kuko Yesu ntiyavuze Ikirundi, Yesu ntiyavuze Igiswahili, yavuze Igiheburayo. Injili yavuye ku Mana izanywe n'umumarayika mu maboko ya Yesu. Y'Igiheburayo iriyo ngaha. Hari kopi ibyo bahinduye mu Kirundi no mu Giswahili no mu Gifaransa. Originale biri. Waislamu ipo. Ariko twebwe Korowani originale ni ngaho. Nawe uhindura n'urudobe narumwe turabimenya. Hari umuntu ayifise ngaha yose. Hawezi ukatirishe. Sawa, Korani yawe nde? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Intumwa yahawe igitabo cyitwa Bibiliya. Waislamu ni intumwa njyabaye yakoranye n'Imana. Imana yatumye ngaha ku isi. Wowe intumwa yanje genda ku isi
ndaguhaye igitabo cyitwa Bibiliya niyihe abayisilamu iriho oho nani igitabo kitagira intumwa y'Imana cyo bigitabo aho harimo makenga ngaho harimo makenga nukuri wewe umuntu ufise ubwenge bukora neza nurare ngaho harico kiza cyo kuzuka kizoshikira nakazi kawe ntuzuvuge ngo mana sinamenye Imana izokubwira haje abantu bigisha ijambo ryanje warajyaze nakazi kawe nakijya gihe cyo kwa Nowa urazi Nowa yigishije ijambo ry'Imana imyaka ingahe imyaka 950 twebwe ngaha twigisha ijambo ry'Imana imyaka ingahe nimike gose nimike ariko Nowa yarababwira jewe ni intumwa y'Imana oya pu genda nitukwemera nkuko banga Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayisilamu kuri ubwo rero Bibiliya igituma twebwe abayisilamu icambere tutemera ko ari igitabo cy'Imana ni kubera kitagira intumwa y'Imana n'igitabo cy'Imana kidafise intumwa yagihawe birashoboka abayisilamu ibyagezwe ariyo Taurati yahawe Mose ariwe Musa Zaburi habwa Dawidi imo igihe burayo apana Bibiliya si Zaburi kuko harimo n'amakete ya Paulo n'ibindi Zaburi originale na makete ya Paulo yarimo takebero izina ry'Uhoraho ryagicubahiro cyane Imana ibahezagire cyane reka dushimire cyane uyu mwigisha wo ku ruhande rw'abayisilamu amaze kuza ngaha amaze kwigisha minota yiwe 20 mu cigwa kivuga giti mbega Bibiliya irashobora kwivuga Bibiliya yo kwivuga ko ari igitabo c'Imana umwanya amaze ngaha yavuze ibintu byinshi cyane nashobora gusobanuramwo kuko yagiye mu bya Yesu ni Imana manda ngizo zizobaho amuri Yesu ni Imana ibyo tuzovyishura ngaha kugira ngo abantu bose bamenye ko Yesu ari Imana ubu twose bamenye igitabo kirashaka kwivuga yuko Bibiliya ishaka kwivuga ko igitabo c'Imana naho rero sinifuza gutakaza umwanya reka abigisha baraza kwigisha mu buryo bwiza kandi bamwereke nimwazagira ubwoba naho murazagira ikibazo reka duhamagaze no mwigisha arafise minota yiwe 20 ku ruhande rw'abakristo kugira ngo nawe ubwiwe yerekane neza yuko Bibiliya ishobora kwivuga yuko ari igitabo c'Imana ababesilamu rero bose ndaza barazagira ikibazo no bose kuko nibasanga na chef wabo aza kwemera Bibiliya barazagira ingorane reka rero tuhamagaze umwigisha afata minota yiwe 20 yigishe kazi murakoze cyane kwa Kristo haleluya turabaramukije mu izina rya Yesu amen abisilamu amahoro y'Imana bane namwe amen murakoze reka dushime kuko Imana yongeye kuduha akanya ko guhagarara hano ngira ngo twerekane izina ryayo n'ukuri kwayo baravuze byinshi mu minsi iheze uno munsi naho tugiye kuvuga ku bijyanye n'igitabo cy'Imana Bibiliya ariko nagira nsabe ku mpande zose twubahirize urutonde kubera yuko ikigo dufise uno munsi kivuga ngo mbega Bibiliya irashobora kwivuga cyangwa kwiyerekana ko ari igitabo cy'Imana ntabwo dufise ikigo kivuga ngo Yesu ni Imana cyangwa si Imana ikigo si cyo dufise mwarimu avuye ngaha amuri ikigo wagitaye cyakunaniye uko wagiye mu bindi mugabo rero kubera yabivuze urumva hajya ucokoti inkotsi zigirana zica zikurya kubera yabicokoje je nanje ndabicako hanyuma ashaka turabiheba cyangwa tubibandanye ubwo twe ntasije nimwe dutinye mu byanditswe yasomye yagiye mu byerekana ngo hari Imana dato twese acasoma n'imirongo ivango na Yesu ni Imana ngo none hari Imana zibiri nta Mana zibiri zihari ni kibazo cyo kudatahura reka ronda kunyarukirize hanyuma ibyo bintu ntuze kubigarukana kuko hari umunsi wo kwerekana yuko Yesu ari Imana cyangwa atari Imana gumuzunguruka kuri Bibiliya amasomo yo muri Bibiliya heze uvuga ati
ati je biranse mugo ntuje mu bindi twagiye Bibiliya y'igiswahili Yohana wa mbere 5:8 twebwe nta mana nyinshi dufise imana imwe mugo ifise uburyo ikoramo reka tubisome ngaho twagiye waraka wa kwanza wa Yohana 5:7 inaimba ikisema sawa naye roho ndiye ashuhudiaye sawa kwa sababu roho ndiye kweli sawa kwa maana kubera wako watatu washuhudiao mbinguni kubera yuko mwijuru hari batatu bashinga intahe Baba hariho data na neno hakabaho na jambo na Roho Mtakatifu hamwe na mpwemu yera na watatu hao utegana buke Baba na neno na Roho Mtakatifu na watatu hao ni nini? na watatu hao Ni umoja. Data na Mwana na Mpwemu yera ni Imana imwe. Umviriza twebwe ubwo butatu bwa data wa twese n'umwana na Mpwemu yera twebwe abakristo turabyemera nibwo dukurikira kandi turabyishimiye. Reka ronde bere ku butatu bw'abayisilamu nabwo ndabubereke sindabubereke twe ubutatu data wa twese umwana na Mpwemu yera abo bagize Imana imwe ibyo turabyemera. Ubutatu bwanyu nabwo ngira ndabubereke muce mubwemera. Korani takatifu 6:41 maherezo kubera yuko niwe yacokoje iby'ubutatu n'iby'Imana. Ikigo cy'uno muziko cyavuga soma haraka msomaji igitabo cha Qur'ani 6:41 maherezo 6:41 maherezo hari amajambo avuga ngo haravuga ngo hawa wanaonyesha kuwa Qur'ani takatifu 6:41 umviriza ubutatu bw'abayisilamu kubera ikigo dufise uno munsi kivuga Bibiliya ariko niwe uwatanguye ngani watanguye iby'ubutatu iby'Umwana bwa Yesu nashaka ndamufashe kugira ibyo byo tubivuga ko tubandanye n'ikigwa nyerutsa umwanya uri kuragenda haravuga ngo yanaonyesha kuwa ngo ibi birerekana yuko makafiri wa zama hizo abapagani bo muri icyo gihe walikuwa wafadhali katika itikadi yao bongo bari mitende ku bijyanye juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu bari mitende ku bijyanye no kubaha Imana kuliko hao Waislamu wa zama hizi. abapagani bakera bongo bari mitende ku bijyanye no kubaha Imana gusumba abayisilamu b'iki gihe Kuliko hao Waislamu wa zama hizi. abayisilamu b'iki gihe Hao Waislamu wa zama hizi abayisilamu ngo b'iki gihe wanaomba mizimu, genda buke ubutatu bw'abayisilamu wanaomba mizimu wanaomba mizimu icya kabiri na makaburi icya gatatu na majini ikibazo tulia ikibazo ingiriza ubutatu bwa data wa twese n'umwana na Mpwemu yera hamwe n'ubutatu bw'amajini n'amakaburi n'amashetani wakurikira ubuhe muraza kwiha inyishu. Hanyuma rero iyo tuvuze yuko Yesu ari Imana ibyo ni ibintu by'impwemu umuntu w'umubiri gusa ntashobora kubitahura. Impamvu bene bacu b'abayisilamu ibyo bintu batabitahura ibijyanye n'ubumana bwa Yesu ni kubera yuko Korani yerekana yuko atawumenye bw'iby'impwemu bafise. Ibyo nabyo nkeneye kubyerekana. Korani takatifu 17:85 Qur'ani 17:85 hari amajambo avuga ngo haravuga ngo 85 na wanakuuliza habari ya roho. Ubiriza Muhammad abwiwe ngo we Muhammad niba kubaza ibijyanye n'iby'impwemu Sema ucuvuga uti roho ni jambo linalohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. ibijyanye n'iby'impwemu n'ibintu bijyanye n'Imana yacu gusa. Nanyi Hanyuma namwe mw'abisilamu mwe hamkupewa katika elimu ntimwahawe ubwenge ila kidogo kabisa. mw'abisilamu mwe ntimwahawe ubwenge bukiretse ubwenge buke gusa bandanya Nayo ni elimu, kandi ngo n'ubwo bwenge bukeya mwahawe ni elimu n'ubwo bwenge bukeya mwahawe ya vitu visivyohusika na roho. ni ubwenge bw'ibintu bitajyanye n'iby'impwemu. Niyo mpamvu ibyo bijyanye n'ubumana bwa Yesu ibijyanye n'ubutatu
kudutohoza nimubireke basi tuzobivuga ku munsi wabyo kuko dufise byinshi byo kuvuga koroni yerekanye yuko ivyo ni ivy'imwemu kandi mwebwe nta bumenyi bw'ivy'imwemu mwahawe bwo kubitahura. Haleluya, amena. Umviriza rero nshaka mutekane kubera mwigisha niwe yabizanye. Je shaka tubandanye n'ikigo cy'uno munsi kivuga ngo mbega Bibiliya irashobora kwerekana ko ari igitabo cy'Imana. Tugende kandi munyumvirize, ndazi yuko abantu munyumviriza muza kuva ngaha mutahuye ukuri. Icyambere ndashimira umwigisha w'Umuyisilamu yamye ngaha kubera yuko yigisha ikigo bisa nkaho yakimaze, kubera ko yavuze ngo ibitabo ngo byemewe ngo hariho Taurati, nuvuga ngo ibitabo by'ibyagezwe bya Mose, ivyo yavuze yuko byemewe. Acavuga yuko kandi ibindi bitabo byemewe ngo ari Zaburi ya Dawidi. Aca kandi avuga yuko ibitabo byemewe ari ibitabo by'ubutumwa bwiza, Injili ya Yesu. Ivyo rero bikaba ari byo bitabo byemewe nkuko yabivuze, bisigura ngo yamaze kwerekana yuko Bibiliya ari cyo gitabo cy'Imana. Kubera iki? Ivyo bitabo bya Mose biri muri hehe? Muri Bibiliya. Zaburi ya Dawidi iri hehe? Muri Bibiliya. Ibitabo by'ubutumwa bwiza bya Yesu biri hehe? Muri Bibiliya. Basi mada imeisha. Mada imeisha. Umviriza, none ntiyavuze yuko Zaburi ya Dawidi ngo ari igitabo cyavuye ku Mana. None muri Bibiliya hariyo Zaburi ntayiriyo? Iriyo. None mada imeisha. Sawa, turabandanya ariko. Turabandanya nimugire ikibazo. Turabandanya. Umviriza rero. Bibiliya nkuko uno mwigisha yamye ngaha yabyerekanye, hariho Taurati ya Mose, ibitabo by'ibyagezwe bya Mose, hakabaho Zaburi ya Dawidi, hakabaho Injili ubutumwa bwiza bwa Yesu, hakabaho ibitabo bya Salomo, bya Yeremiya n'abandi bavugishwa n'Imana n'abahanuzi bose bagiye bahabwa amajambo y'Imana hanyuma bakayandika. Abo bavugishwa n'Imana bose kandi n'ababisilamu baremerewe ko bavugishwa n'Imana bahawe amajambo y'Imana bakayandika. Bamaze kuyandika ibitabo byabo by'ayo majambo yavuye ku Mana, yanditswe n'abo bahanuzi n'abavugishwa n'Imana harimo ba Dawidi na ba Mose, niyo yegeranirijwe hamwe. Ibyo bitabo bito byabo byegeranizwa hamwe mu bigabane no mu mirongo, hanyuma bigira igitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya rero irerekana yuko ibyo byandiko cyangwa ayo majambo yanditswe n'abavugishwa n'Imana ntabwo yavuye ku muntu, ahubwo bayahawe avuye ku Mana. Petero wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Petero, tunyarukije igice cya mbere umurongo wa 18, tunyarutse n'umwanya. Igice cya kabiri cya Petero igice cya mbere 18 hari amajambo avuga ngo 20 tunyarutse. Haravuga ngo ijambere mukwiye kumenya nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana iryo muvyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera. Kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana. Abavugishwa n'Imana banditse ibi bitabo bigize Bibiliya bavuga ivyava ku Mana, barongowe na Mpwemu Yera. Haleluya, amena. Bamwe ba Dawidi bavuga, ba Mose bazanye Taurati, ibyo bavuga byava ku Mana birongowe na Mpwemu w'Imana. Ibyo nibyo bigize igitabo cyitwa Bibiliya. Nico gituma Bibiliya rero irerekana yuko umuntu yiriwe nuwemera aya majambo yo muri Bibiliya nyene. Byeshuwe Yohana 22, tunyarutse ku murongo wa 6 n'uwindi. Hari amajambo avuga ngo arambarira ati aya majambo nayo kwizerwa, ati aya majambo nayo kwizerwa, nayukuri kandi umwami niyo Mana igira impwemu z'abavugishwa nayo. Yatumye umumarayika wiwe kwerekana abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Je ku murongo wa 18 hari abantu havuga ngo uwumva wese amajambo yavugishijwe muri iki gitabo. Hagarara. Bibiliya ivuze ngo uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Igitabo ikihe? Banzureka ntiwishure. Bibiliya ivuga ngo uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Iki gitabo cyitwa ngwiki urupapuro rwa mbere hariya iruka n'ingoga. Ivyanditswe vyera vy'Imana
Bibiliya. Iki gitabo cyitwa Bibiliya. none mu Byashuwe 22:18 havuze ngo uwumva wese aya majambo yo muri iki gitabo Bibiliya andanya uwumva wese amajambo yo muri iki gitabo yavugishijwe yo muri iki gitabo ndabishingira inahe kuri we nihagira umuntu azokungurira kuri yo kirazira kungura ko Imana izonunguka ibyago vyanditswe muri iki gitabo ongeye ko Imana ikongera ku byago byanditse muri Bibiliya sawa kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo kandi ukuye ku majambo yo muri iki gitabo Bibiliya Imana izomukura mu mugabane wa cya giti cy'ubugingo Imana ikigukura ku mugabane w'igiti cy'ubugingo kiri wa mugabera sawa byanditswe muri iki gitabo ivyo byanditse muri iki gitabo nako twamaze kukibona icyo gitabo cyitwa Bibiliya kandi biri ku rupapuro rwa mbere rw'icyo gitabo nyene umviriza ibitabo byose bibaho izina ry'icyo gitabo rijya ku rupapuro rwa mbere dokima yose yandikwa titre yayo ijya hejuru sibyo none nta dokima nimwe ibaho titre ijya hagati mu bisomo donc ingene iyo dokima yitwa bijya hejuru kuri hejuru ya intangamarara ya introduction nicyo gituma Bibiliya yabanje irivuga ku rupapuro rwa mbere ngo ibyanditswe byera by'Imana byitwa Bibiliya nuvuga ngo ibyo uza gusoma byose muri iki gitabo uri kurabisoma muri icyo gitabo cyitwa Bibiliya kandi umisilamu yavugira irindi jambo ryiza cyane haleluya umisilamu yavugira irindi jambo ryiza cyane aho yavuga ngo muri Bibiliya ngo Imana iravuga iyo jambo ryo mwumvise arivuga kuva 20 umurongo wa mbere manuka tumanuke imirongo mikeya kuva 20 umurongo wa mbere aravuga ngo Imana ivuga amajambo yose umviriza Imana ivugira muri Bibiliya rero uko Imana ishobora kuvugira mu gitabo atari cyayo ntibikunda Imana arivugira muri cya gitabo cyayo Bibiliya Imana ivuga amajambo yose iti duhora Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja basi geze no ngaho hari imirongo myinshi iri muri Bibiliya Imana iri kiravugira muri Bibiliya uko Bibiliya niyo jambo ry'Imana mwene majambo y'icyo gitabo cyayo bityo gituma igihe cyose ukeneye kurongorwa mu nzira yo kugoroka kw'Imana bisaba gusoma ibyanditswe byera byo muri Bibiliya Timoteyo wa mbere 3:16 sawa tunyarukije Timoteyo wa kabiri 3:16 ingana ibyo byanditswe byera by'Imana Bibiliya ariko birongora abantu mu nzira y'agakiza Timoteyo wa kabiri 3:16 hari amajambo avuga ngo 16 haravuga ngo ibyanditswe byose muri Bibiliya byahumetswe n'Imana ibyanditswe muri iki gitabo Bibiliya byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu ibi byanditswe byera biri muri Bibiliya bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumuteza imbere nziza mu kugororoka bandanya kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose akora igikorwa cyiza cyose haleluya ukeneye kuba umuntu atunganye ukora ibikwiriye soma Bibiliya kandi ukurikira amajambo ya Bibiliya rero cyakurangiriza ku tuntu tubiri umisilamu yavuze hano ngo nta murongo wo muri Bibiliya wo muri Korani singiye muri Korani kuko Bibiliya irihagije mugo kubera yabivuze ngira ndamukosore yavuze ngo nta murongo wo muri Korani werekana yuko habaho igitabo cyitwa Bibiliya mwabyumvise abivuga jewe sinja kure y'ikigwa munyumvirize mwabisilamu sinja wavuze ngo nta murongo wo muri Korani werekana yuko habaho igitabo cyitwa Bibiliya je ngira ndawerekane tunyarukije Korani tukufu 29:47 irukanga musomere hajya ahantu turabe Korani ubwayo iravuga Bibiliya mugo byavuze ngo nta murongo n'umwe muri Korani uvuga yuko habaho igitabo cyitwa Bibiliya nyarukiriza musomyi hari amajambo avuga ngo na namna hivi tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani kandi twakumanuriye igitabo cyitwa Qur'ani basi wale tuliowapa genda bukebuke ngo bariya nabo twabahaye basi wale tuliowapa kitabu bariya nabo twabahaye igitabo cha Biblia Walimu sisi tulisoma vitabu ukidanganya hapa unapigwa hiyo ni Qur'ani arabia
ko ari igitabo usibye ko ari igitabo cy'Imana ni nacyo gitabo cyonyine ku isi kirimwo amajambo yanditswe n'urutoke rw'Imana ubwayo. Nta kindi gitabo na kimwe kibaho Imana yanditsemo n'urutoke rwayo. Soma kuva 32 murongo 15 Bibiliya irarenze irimo n'amajambo yanditswe n'urutoke rw'Imana ubwayo. Twende ngo maze Mose arahindukira amanuka uwo musozi afise bya bisate vyombi mu minwe biri kubishinga nahe impande zose ibishinga ntahe byanditse ku impande zose imbere n'inyuma ibyo bisate byari bikozwe n'Imana kandi inyandiko umviriza ibyo bisate bibiri by'amabuye byari amabwirizwa 10 kandi ayo mabwirizwa 10 ngo inyandiko bandanya kandi inyandiko yanditse amabwirizwa 10 zikorogoshowe kuri ibyo zari inyandiko z'Imana. Haleluya, amena. ibyanditswe by'Imana 10 dusoma muri Bibiliya vyanditswe n'urutoke rw'Imana. hanyuma ucuvuga ngo icyo gitabo n'Imana harimo inyandiko yayo ngo si igitabo cy'Imana, ni igitabo cy'agaciro cy'Imana. Rero harimo abayisilamu namwe ko mwiyemera ndabahe devoir, erekana umurongo muri Bibiliya uko uno munsi nta Qur'ani ikora. Erekana umurongo muri Bibiliya uvuga ngo iyi Bibiliya si igitabo cy'Imana. Icyo duheza uko twebwe oya muri Qur'ani nagiye nkosora itumwigisha wanyu ya benshi je nigishije muri Bibiliya twebwe twerekanye imirongo myinshi yerekana ko bera igitabo cy'Imana n'Imana ubwayo yaravugiyemwo mbere n'Imana ubwayo yaragize nte yaranditsemo. Ibyo ntushobora kubihakana uri umuntu uyumvira cyane, ahubwo nibaza yuko mu gusozera turaza gufata izindi ngingo. Reka rero ndababwira yuko bera igitabo cyera cy'Imana kandi mwebwe mwese muyisoma murahiriwe. Ibyahishuwe 1:3 twende Ibyahishuwe Yohana 1:3 hari amajambo avuga ngo tunyarutse umwanya wanjye uraheze. 1:3 aravuga ngo hahirwa usoma. Umviriza kuko twamaze kubona ko biri ari igitabo kidasanzwe. Bibiliya ubwayo kivuga ngo hahirwa usoma, hahirwa n'uwumva amajambo yo kukuvugishwa n'Imana, hahirwa n'uwumva amajambo yo kukuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo, bakitondera ibyanditswe muri aya majambo yo kukuvugishwa n'Imana kwa Bibiliya, kuko igihe kiri hafi. Izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Amena. Igihe kiri hafi abantu bose nibasoma Bibiliya bitondera ibyanditswe muri yo niho bazoronka umugisha w'Imana. Imana ibayazagire mu izina rya Yesu. Amena. Takbir! Ningeliomba Waislamu mdogo barabarani kwa heshima zao na taadhima tungelisogea uwanjani. Kwa siku ya jana palikuwepo ambutiaje hapo, gari zilikosa nafasi ya kupita mpaka kwenda kushtaki huku ndani huku. Ningeliomba kwa heshima zenu Waislamu kwa Wakristo nyote msogee viwanjani ili mradi mada endelee kwa usalama. Haya, mada inasema ya kwamba je, Biblia inaweza ikajitetea kama ni kitabu cha Mungu? Haya, nisi mwingi wa kuongea au mrefu maneno, nimkaribishe Ustaz Almas Hussein Baba Khalfani. Haya, tafadhali al-mashkur, dakika 15 mali yako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu na Wakristo ambao tuko hapa, kwanza tuikae kimya tusikilize. Ikiwa mimi nitasema ya uongo, basi walimu zenu wako hapo watakuja kuzungumza, na kama watakuwa wamesema ya uongo, na walimu sisi tuko hapa tutakuja kuweka kwenye mambo sawa. Kwa hiyo kwa heshima, si mwalimu wanapanda aidha awe Mkristo au Muislamu, sio vizuri kuzomea. Hii inaonekana na ukosefu wa nini, wa adabu kwa upande zote. Kwa hiyo leo nakuja mpole basi,
najua kama mnanizomea labda mnajua sababu, lakini acha nije mpole sikielewa. Waislamu na Wakristo ambao wako hapa, kitu ambacho mimi kinanishangaza, mada inasema, je, Biblia ni kitabu cha Mungu? Au hii Biblia inajieleza kuwa ni kitabu cha Mungu? Kwa kuwa vitabu vyote ambavyo vinavyoandikwa, hata ikiwa ni mwanadamu anaandika, ni lazima ndani ya kitabu kutakuwa jina la ule mtu ambaye aliyeandika kitabu hicho. Mfano, kumetoka tafsiri ya Qur'ani ya Kirundi, kwa wametafsiri, waliotafsiri wamo. Ukichukua huku kwenye dimaji utamkuta akisimama Musa Pedaya alitafsiri Qur'ani ya Kirundi. Kumbe ni lazima kitabu kitajieleza muone nacho au aliyetafsiri. Hivi wa Kristo pamekosekana andiko, nani aliyeandika Biblia na nani aliyeileta Biblia ndani ya kitabu cha Biblia? Lakini la ajabu amekuja hapa akaleta andiko 641 ya Qur'ani, anathibitisha kwamba wala aya ya Qur'ani haielewi. Ni kweli aya haijasema makosa. Ukimuona Muislamu anaamini majini, anaamini anasalia sijui mashetani, huyo Muislamu anashindwa na makafiri wa zama Mtume Muhammad. Lakini kwa sisi Waislamu, Mungu anasema nini? Sikiliza sasa, Mungu anasema nini? 8:41 Qur'ani. Qur'ani 8:1 Qur'ani. Qur'ani 8:1 inasema. Ndio. Qur'ani 8:2 inasema. 8:2 inasemaje? Hakika wanaoamini kweli kweli. Sikia Qur'ani inasema, Muislamu ambaye anaamini kweli kweli, ni wale ambao maliza, anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Endelea. Na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani. Maliza. Na hao Waislamu wa kweli wakamtegemea Mola wao tu basi. Waislamu wa kweli anamtegemea Mungu tu, hana cha kutegemea sijui hivi. Mungu anamalizia nini? Na hao hawaamini mizimu moja, hawaamini mapango mbili, hawaamini mashetani tatu, hawaamini makaburi. Takbir. Allahu akbar. Ndio Waislamu wa kweli. Muislamu anayeamini hayo, huyo ni Muislamu fake. Ni kama wao, tu ni mwenzao, ndugu yenu. Hiyo nimemaliza. Sasa akaja akasema, tunaingia sasa, nilikuwa na kukosoa tu kidogo kwa kitabu cha Qur'ani sio chako. Akasema Biblia imeandikwa na watu walioongozwa na Roho Mtakatifu. Hivi wa Kristo, nyinyi ambao mko hapa, Gervais, sijui nani, Peter, mwe mnasomaga Biblia kweli au mnasomaga mmevaa manileti ambao? Kwa sababu gani? Wewe unasema Biblia wameandika watu wameongozwa na nini? Na Roho. Sawa. Watu unasema Biblia imeongozwa na watu, imeandikwa na watu wameongozwa na Roho Mtakatifu. Naambia ili andiko ni Roho Mtakatifu ndio amesema. Kumbukumbu la Torati 23:1. Wapo ndaya? Nasoma Kirundi. Soma Kirundi waelewe hawa. Nasoma Kirundi. Umviliza. Soma. Ni jambo ry'Imana. Inasema. Ndio. Biblia inasema. Usubira mu vyagezwe. 23:1. Haravuga. Aje. Umene samavya. Amena. Bas. Haleluya. Amena. Haleluya. Umene samavya. Changu. Basi peda. Basi kia muda. Kumbe ili andiko Roho Mtakatifu ndio anaongoza hapa, na waonja bado mengine. Waislamu takbir. Allahu akbar. Tulieni wa Kristo, tulieni na Waislamu. Akaja akasema sijui mambo ya titre, sijui titre ikiwa juu ni lazima katikati lile
neno litarudi. Wewe umesoma wapi? Mimi naomba wahubiri mngenisamee kidogo. Nende kwenye mada nionyeshe Biblia. Maana bado dakika ndogo. Kwa hiyo Waislamu na Wakristo, Biblia, sisi Waislamu hatuiamini Biblia kwa sababu gani? Kwanza, neno Biblia ni neno la Kiswahili ambalo limetoka katika lugha ya Kigiriki au lugha ya Kiyunani au Kiebrania. Wakiriki walikuwa wanaita Biblia Biblos. Biblos inaleta maana ya mkusanyiko wa vitabu vingi. Biblia imetajwa neno Biblia baada ya waandishi kukusanyika, wakalipanga neno Biblia, wakaligawana mafungo mawili. Moja wakaita Agano la Kale, lingine wakaita Agano Jipya. Ndipo mataifa walianza kuita Biblia kwa lugha yao. Wafaransa wakaita la Biblia, Waingereza wakaita the Bible, Waswahili wakaita Biblia, Warundi wakaita Biblia Yera. Sasa hii neno Biblia limepangwa na waandishi. Wala alitoki katika lugha za Bwana Yesu. Yesu alikuwa akizungumza lugha mbili, Kiebrania na Kiaramu. Hizi lugha mbili wala neno Biblia halikutoka hemo. Kwa ushahidi, chukua kitabu hicho kina pasha 39b. Pashe inasema kutoa sababu ya Biblia kuandika. Inasema kutoa sababu. Inasemaje? Biblia. Yaani Biblia ya Kristo, Biblia iliandikwa na wanadamu. Imeandikwa na wanadamu. Jibu linakuja. Ni kweli. Biblia imeandikwa na wanadamu. Wanadamu 40 hivi walishiriki kuiandika. Walikaa chini wakaandika Biblia. Alafu leo anasema eti urutoki kuimana. Wapi Mungu ameandika Biblia? Urutoki kuimana tena. Kwa Biblia imeandikwa na watu 40. Watu ndio wameikaa chini wakaipanga hii Biblia. Ewe Biblia, ni ukweli watu walijiandikia wenyewe? Moja Luka 1:1. Kwa wale wanaosoma na kuandika. Ndio. Biblia haraka pedaya. Inasema. Ndio. Kristo hakuamuru mtu yoyote aandike habari zake. Hiyo ni moja Mathayo, sawa? Hapa ni Mathayo. Tunaenda kwenye Luka. Soma kwanza hapa. Anza hapo kwa moja Mathayo. Inasema. Injili Kristo hakuamuru mtu yoyote aandike habari zake. Tulia. Biblia inasema Mathayo 1:1, Kristo hakumwambiaga mtu aandike habari zake. Mwe Yesu habari za Yesu nalo la peni ruhusa muandike. Na Yesu alikataa. Soma 1:1 Luka. Inasema Luka 1:1. Inasemaje? Inasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yaliyotimizwa kati yetu. Maliza. Kama walivyotuhadisia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Luka huyo. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Maliza. Nimeona vema na mimi. Luka anasema watu wengi waliandika. Na mimi Luka nimeona vyema. Kwa kuwa watu wengi waliandika, na mimi nikaona vyema. Wakafanyaje? Na mimi nimeona vyema. Kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo yote hayo tangu mwanzo. Kumbe Luka alikwenda kuuliza, bwana wewe unaandikaga aje? Yesu alifanyaga hivi, anaandika. Anakwenda kwa mwingine mwanadamu, kama kimwona Gasipari anakwenda Gasipari, wewe ulionaga aje? Mlikuaga aje? Maliza. Kukuandikia kwa taratibu. Teofilo mtukufu. Kumbe Luka yeye mwenyewe anasema, na mimi baada ya kuuliza nimekwenda nauliza nikafika naandika. Wapi Mungu anasema ameteremsha kitabu cha Biblia? Kwa kuwa Biblia ni kitabu kimeandikwa na wanadamu, ndiyo maana kunapatikana mashaka. Sikiliza Mathayo anasema nini? 21:7. Mathayo 21:7. Kwa wale wanaosoma na kuandika. Inasemaje? 21:7 inasema. Inasemaje? Wakamleta punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu, naye Yesu akafanya nini? Akaketi juu yake. Tulia, Waislamu na Wakristo. Yesu, Mathayo anasema
punda akaika. Tunamuuliza Luka, hii habari ni ukweli au sio ukweli? 19:35 inasema 19:35 Luka inasemaje? Wakampeleka kwa Yesu, wakamtandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha, wakamkaza juu ya. Swali linakuja, Mathayo anasema Yesu alijipandisha kwenye punda. Luka anasema wewe Mathayo wewe uko Mungu. Walimpandisha. Kati ya Mathayo na Luka tuamini nani? Mkweli nani? Question mark. John hapa leteni andiko. Biblia ni kitabu cha Mungu. Nimeacha wengine misiri ya baadaye inshallah. Salamu alaykum. Wenjo bomzi bonyo. Wasalamu takbir. Allahu akbar. Wasalamu takbir. Allahu akbar. Raha sio raha. Raha sio raha. Kubali padisha juu ya punda ni basi juu. Hai. Bantu b'Imana mukoraniye ngaha. Ndifuza yuko mukoresha ubwenge kuko muri abantu bakuze ngaha kandi baciye ubwenge cyane. Kuko twege ibitabo tuba turakoresha ngaha ni igitabo cya Bibiliya n'igitabo ciki. Igitabo cya Bibiliya yera na Qur'an sibyo. Kandi baza amajambo ko barasoma muri Qur'an. Iryo somo basomye barisomye muri ko ndibaza abigisha baraza kuvyerekana neza. Twifuze ko mukoresha ubwenge kiretse amajambo yanditse muri Qur'an nibavuga ati ibi bintu twanditsemo nituvyemera baca bikuramo tureke kubisoma siko. Nuko bimeze reka muhagaze umwigisha akoresha iminota ya 15 kugira ngo atwereke mbega Bibiliya ashaka kwivuga ko ari igitabo c'Imana. Naho karibuni kabisa. Una dakika zao 15. Sijatoa somo shehe. Sijatoa somo kabisa, nimekumbusha tu watu wana akili. Haya karibuni shehe. Una dakika zao 15. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rimwe na rimwe ari igihe mfata mikrofone nkiyumvira ati mbega umuntu ndamumire bunguri, ndamuhekenye, ndamukoze idudu, ndamukoze umukende, ndamumire gute. Hari igihe wigisha mugabo inyuma yawe hakaba haje kiboko yawe. Ariko reka twibaririze Imana rihabwe icyubahiro. Uyu mugabo rero ni masi ndamukunda cyane kubera ko igihe cyose yigishije wagira ngo arigishije namenye ko ari karanyunganira ahubwo. Ubwa kabiri iyo yigishije yibaga ngo ari karigisha ariko akibaga ko arancira inzira ningaho ari karasasa ngo nanje munyura ahantu hasa neza. Imana uguhezagira umuntu w'Imana acavuga ngo Bibiliya ngo yanditswe n'abantu 40 siko yavuze. Yanditswe n'abantu 40 siko yavuze. Gusomera cya kabiri cya Petero 1:20-22. Abantu baranditse mugabo banditse ibyande. Kwandika n'ikibazo. Abantu baranditse mugabo banditse ibyande, banditse ibivuye hehe. Igitabo cya mbere cya Petero 1:20-22 cya kabiri 1:20-22 hava gute? Cya Petero 2 1:20-22 yarusa n'undi yarusa 20-21. Yego. Narusa ndakeneye gukoresha. Aravuga ati namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu. Iteka cya kabiri cya Petero 1:21. Sawa. Irya mbere umviriza we alimasi icyambere ukwiye kumenya niki nuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe. Nta jambo na rimwe ryanditswe muri Bibiliya ry'abavugishwa n'Imana risobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera, nk'uko mege mugomba. Kubera iki bandanya? Kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanwe no kugomba k'umuntu. nta jambo na rimwe ry'abavugishwa n'Imana riri muri Bibiliya ryaje ngo rivuye ku kugomba kwabo, babikuye. Ariko abantu bavuga kandi bakandika ibyava ku Mana. ibyava hehe? Ibyava ku Mana cyangwa ibyava ku bantu? Ibyava ku Mana. Kumbe rero abantu banditse ibyava hehe? Ku Mana. None kwandika ibivuye ku Mana uri umuntu ikibazo kiri hehe? Nta na kimwe. Iyi ni ngorane ikomeye cyane. Reka sawa. Muri Bibiliya handitse abantu bayanditse babikuye ku Mana. Ndabama icyamutume 8 paje 8 turaba banditse Korowani ko babikuye ku Mana. Maisha ya Mtume Muhammad
yayo ipaje y'umunani anaandikwa hivi wakati mtume alipopata utume igihe Muhammad yaronka ubutumwa walikuwa watu 6 tu ngo hari abantu 6 gusa katika Maka mu gisagara cyose cy'Imaka waliokuwa wanajua kuandika ngo igihe Muhammad yaronka ubutumwa uwamuhaye tumuzi tuzomubona mu kigo kiri imbere ngo amaze kurabwa ubutumwa n'uwo yamuhaye tuzobona ngo hari abantu 6 mu gisagara cy'Imaka bari bazi gusoma no kwandika umiriza bandanya katika hao muri abo waliingia katika Uislamu 4 muri bo barinjiye mu Islamu wakawa ndio waandishi wa hai aya za Qur'ani abo 4 nibo banditse Qur'ani tubwire rero yuko abo 4 banditse Qur'ani dusomera hanga abo 4 banditse barongowe n'Imana ntihaboneka jewe nerekana yuko abo 40 bavuze banditse barongowe n'iki n'Imana nawe twereka abo 4 ko banditse barongowe n'Imana ubikurahe atatoa wa wona urigisha mugabo kabukurasasira gakwende ngo nirenganire niruruka ku podium aho ku maskariye uwasasi umutamara n'ikire ururu mutama amuri anacheka sana unajua huyu ni ulama habibu sikiliza je ndatangaza ndatangaza nami ngene alimasi wewe umuntu wa alimasi ubonetse muri kino kingira cya 21 ukaza guhakana ibintu na Muhammad nyene kuzana ivyo bintu byanyu atigeze hakana yabwiwe ngo yewe Muhammad niwagira amakenga uzubaze cya gitabo cyagutanguriye cya Bibiliya nabo bihakana ko Muhammad atagiye 10:94 ni Premam Jonjo 10:94 avuga gute aranditse ngo lisoma tukufu wewe tukufu inasema nini 10:94 ni surati Yunus aranditse ngo 10:94 hapo ni kwa Kiarabu na ikiwa unayoshaka katika tuliyokuteremshia sikiliza Muhammad anaambiwa niwagira makenga kubyo uhamanuriwe basi batangeka wauliza wasomao uzubaza basomye igitabo kabla yako igitabo cyaje imbere yawe Muhammad ati niwagira makenga ukagira makenga gaza Bibiliya igitabo cyaje imbere yawe Muhammad yabaza Bibiliya wowe urinde ngo ntuyibaze Muhammad ubwiwe akekeranyije yicara kuri Bibiliya ati yewe Bibiliya nzimurura none wowe urinde wewe fata Bibiliya muyishyire mu mazu yanyu ibazimurure kuko na Muhammad niwe yamuzimurura muri ko murakoma inkuru ndiko ndababurira erega muzopfa kazi kanyu jewe ndahejeje ndabagarira ubutumwa mukanzomera murapfuye ntakabuze reka nibananirize nacu reka nibananirize reka nibananirize jamani sikiliza sasa hapa inabidi watu watumie lugha kwa ajili ya kuelewa zaidi nisomee kitabu the holy Quran says about Holy Bible ukurasa wake wa 10 kazini nisaidie what does the Holy Quran say about the Holy Bible naam nisomee hapo somera kuri page y'icumi havuga gute kazini show them well since the Quran actually applies today umiriza ati naho Qur'ani yari yarabisize bakatuzo kuva kera naam the precious scriptures naho Qur'ani ngo yagiye ivuga ku nyandiko za mbere zibanze izemeza the true believers had no reason to disqualify them abizera nyakuri the true believers na mambo nimwe bafise yo gushobora kubihakana bandanya however kuko biri kose let on them were some scholars naho ngo bamwe mu banyeshuri who wanted to limit the believers to only reading the Quran ngo naho bamwe mu banyeshuri ngo bagiye bafata gusa Qur'ani ngo niyo bakwiye gusoma yonyene and to avoid the Bible ngo bareke gusoma Bibiliya the precious scriptures kandi arizo nyandiko zatanguye muriko murumva ngo
testify to the believers that the Bible umuriza ngo bagiye batanga imenya byinshi kuri ayo majambo yabo ibyo bashobora kwifatisha ngo ariko to the believers that the Bible, which was the word of Allah, sikiliza, to the Bible which was the word of Allah should not be read. ngo bagiye bitwaza yuko ino Bibiliya igitabo cy'Imana amajambo y'Imana ngo nakwiye gusomwa. Ubisano ba Pole sana. Ibyanditswe nande? Byanditswe Shehe yitwa nde? Sheikh Bahadar Sal. Shehe Id Bahadar Shah. Niwe yanditse icyo gitabo. Avuga ati nimukwiye kubigira icyitwazo na kimwe cyo guhakana inyandiko zatamwe imbere ya Korowani ariyo Bibiliya, mukavuga yuko Bibiliya inyandiko amajambo y'Imana adakwiye gusoma, which was the word of Allah. Mana urinde wewe. Abana abantu bakomeye basiguye Korowani. Bantu bimana mvuge gute? Ukusi kunyoteza. Atana amazi. Ubu amazi nayizaniye nimuzosubire kunyoteza. Urabona? Bamunyoteze mutamure na fangasi. Ya. Mugomba kusaraza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ngo Bibiliya niyivuga. Bibiliya irivuga ko na Korowani yamaze gushinga ko ari igitabo cy'Imana. The word of Allah. Nanuko bakoresha ijambo ngo the word of God. No. Never. But they say the word of Allah. In the name of Allah. Wewe. Amura kuna kuba ngo ukorake ndakumeninda. Nawe dunga ndayikumenda. Reka. Ibyahishuriwe Yohana. Murongo wa 3. Ibyahishuriwe Yohana 1 ku murongo wa 3. Bibiliya niyivuga yoreka kwivuga gutari igitabo cyo ari amajambo y'Uhoraho Imana. Hahirwa usoma. Bibiliya kiravuga hahirwa usoma. Hahirwa usoma. Umviriza ukabusoma Bibiliya urahiriwe. Hahirwa n'abumva. Ukaba wumva Bibiliya kandi ukatizera urahiriwe. Amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana. Ngo amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana. Kumbi Bibiliya ni amajambo yo kuvugishwa n'iki? N'Imana. None ndabagenze gutime. Ndabakoze dudu umukembe iki? Isembe. Birangira kabiri umurongo wa 17. Ibyahishuriwe. Nyene. 17. Birangira kabiri 17. Kandi mwemu. Umviriza ngo kandi mwemu. Abana wa mugeni baba. Birangira kabiri 17. Kandi mwemu. Leza ku 18. 18. Kandi mwemu. Abana wa mugeni. Naam. Barahamagara. Umviriza mwemu na wa mugeni ariwe Kristo bariko barahamagara. Bati ngwino. Ngwino nyabuna. Ngwino. Nyabuna. Kandi umva. Umviriza kandi niba muri ko murumva. Nahamagare yewe. Ati ngwino. Yewe ni muze. Ati ngwino. Ni muze. 17. Umva wese amajambo yavugishijwe. Umva wese amajambo yavugishijwe n'Imana. Yo muri iki gitabo. Ayo muri Korowani. Yo muri iki gitabo. Muri Korowani usomye nabi. Yo muri iki gitabo mvise. Nije nihenze. Yo muri iki gitabo. Babarira nihenze. Yo muri iki gitabo. Yavugishijwe n'Imana yo mu gitabo cya Bibiliya iki. Cya Bibiliya iki. None ndabagenze gute? Bariko barizubaza muza kuvuga ngo mwavyumvise. Mumurikirane mutanza guca ku ruhande ngo ndiko ndavuga. Nimwizubaze umuntu amuza gutwigisha ibintu ngo Yesu ni Imana. Ibyo turabifitiye umunsi. Uyu munsi ni Bibiliya irashobora kwivuga ko ari igitabo cy'Imana. None nirikirivuga. Gose. Korowani yoyo niyayivuze. Babyanze. None ndabagenze gute? Ndazi. Ndabagenze gute bantu b'Imana? Timoteyo 2. Ego. 3:16. Naam. Haranditse ngo. Nego. Mwarimu. 16. Nego. Ibyanditswe byose. Umviriza amajambo ya Bibiliya yose byahumetswe n'Imana. oya ngira byahumetswe n'agahanga
gahanga wishwe n'iki n'Imana byahumeshwa n'iki n'Imana ntabwo ari gahanga wishwe n'iki apana none wowe ugomba babasi ngo nawe uhumeke ko n'Imana yabihumeswa mu byase nawe humeka gwawe isi ngorane bantu b'Imana ataraza ngo Bibiliya ngo yavuze ngo umuntu ngo amenese amajambo niyoja mu rusengero kwigisha iyo ni ngorane none umenese amajambo kwigisha mu rusengero cyangwa aja kwa muganga none iyo ni ngorane Bibiliya ivuga ati yebwe wamenese amagara nuje ku rusengero kwigisha wo kwitoneka nyabuna aja kwa muganga iyo ni ngorane bantu b'Imana muze muragaragaza gukurikirana abantu Bibiliya nta kintu na kimwe yasize inyuma nta kintu na kimwe yasize nuza kwisobesha mu majambo Imana yaravuga none Imana yaremye ugutwi yaremye ijisho yaremye ukuboko ikarema n'ayo magada yoreka kuyavuga mu izina none iyo avuze ati yatwara kwa muganga ni ngorane ubu wowe gwawe yagize ingorane uyatwara hehe wocu yatwara mu musigiti ibanganirize ariko abantu rero kumva ngifise ubugingo murafise ingorane ndakumuka wanyu mvuye mu mwihona muracyanduka meninda kuduga meninda muzikapfe ari handi cyubahiro Yohana 5:39 ikigwa ni Bibiliya irashobora kwisingira nawe ndiko ndakoresha Bibiliya mwebwe murasesa mu byanditswe umviriza ngo twebwe turasesa mu byanditswe bya Bibiliya kuko mugira ngo kuko tuzi yuko muri Bibiliya niho hari ubugingo niho hari iki muri Korowani mworukura hehe nahasha ndahejeje ko kubera iki muze muranyongera umwanya bana indoneshisha kira kwivugira ihangane ntagira mu izina rya Yesu ihangane amen ndashaka mbanze masore munyekiti hajya yumvise igihe mugenzi wacu ariko arasoma icongereza hagera mu kengera ariko arakizi kuko hajya zino ndimi zavuye hanze uvuze good morning n'uvuze good morning nico kimwe gusa pronunciation nizo zitandukanye sivyo none niba wumvise icyo yavuze sawa kuko baje mu ndimi ndazi bajya bose nta numwe twigana ko je amashuri ofise ni menshi cyane ndabizi nanje reka rero tuje ku kibazo Luka 4:16 nsome soma aja i Nazareti iyo yakuriye inde Yesu sawa umwe wagira gute remera sawa ku munsi w'isabato ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nkuko yamenyereye sawa ava hasi agira gute basome bamuha igitabu cyavugishwa n'Imana Yesaya bagira gute arazingurura arasoma ahantu handitswe ngo ushaka kugezaho muhora hari kumwe nawe haleluya amen bana ba Islamu baremera Yesu sivyo none uwo Yesu yemera akinga ku isi yarinjiye mu rusengero asoma mu gitabo cyavugishwa n'Imana nde Yesaya tuyisanga muri nde Biblia ikibazo rero canje ni iki Muhammad yaje mu nyuma Yesu yaravuye ngaho ku isi siniwe yazanye n'idini rya Kisilamu yazanye n'idini rya Kisilamu azana na Korowani ikibazo ni iki andegere neza Muhammad ataraza ngo azane na Korowani yiwe n'idini yiwe imbere yuko aza nicaye gitabo carongora abantu mu nzira igororotse urahejeje ndahejeje ndutevya wewe uratahuritse ndibatse nanyarukanye ishure kiretse usubiye Haleluya amen ikibazo ciza cyane ndatibaza yuko bagitegereye neza ikibazo ciza cyane sinifuza ko nogisubiramo kuko no banagaza umwanya reka bamagaze mu nyekiti ahamagaza umwigisha mu minota 5 yiwe amwishure ku kibazo cyabajijwe ashaka yishure mu cyongereza mu gifaransa abasiguzi bari hajya karibuni takibir ubwo n'umusomyi mu Burundi umurafye professora mu Islamu
watangiye kuronka docteur ingénieur n'umwislamu narabo musabato mugambo muryango mwarize mwiziki bamunaniwe kuzana Biblia yuko ivuge apari ivyandiko Biblia ngati jewe. Swali lake anauliza, wakati Muhammadi hajakuja watu walikuwa wanatumikisha kitabu gani? Si ndio swali lake hilo? Mimi sasa kwa kumjibu, kwa kumuonesha kwamba hasomagi Biblia, ninamuuliza Yesu, kabla tena wewe Yesu wa ujaja, watu kitabu kilikuwa kinatumikishwa ni kitabu gani? Pedaya baba Pedaya baba soma nene soma Mathayo 5:17 Mathayo 5:17 inasemaje? Inasema Mathayo 5:17 inasema nimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe. Yesu anasema mimi msizani ya kuwa mimi nimekuja kutangua Taurati cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana au maneno ya manabii walionitangulia. Sinaje kubishisa sinaje kubisenyura naje kubishisa. Tulia, Yesu anasema Wakristo, haleluya haleluya, nyamazeni niendelee sasa, msilii baadaye. Kwanza hii Taurati iko ndani ya Biblia, sio ile ya Musa, kwa sababu titre yenyewe inasema kumbukumbu la Taurati. Tunajikumbusha katika Taurati. Kwa kuwa hiyo Taurati si ya ukweli, tunauliza Biblia, vipi waandishi wa Taurati ya Biblia walifanya nini? 8:8 Yeremia 8:8 inasemaje? Muvugiriki muti turabanyabwenge Anisa kandi muti byagezwe by'Uhoraho bimana natwe. Erega abandisi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma bandikishije ikaramu y'ibinyoma bandisi ritari iby'ukuri. Allahu akbar. Kumbe Taurati ya ukweli hiyo Wayahudi walifanya nini? Waliitoa wakachukua hii Taurati ya Biblia kumbukumbu wakaandika habari za uongo. Sio mimi, ni Biblia ndio inasema. Kumbe Taurati iko ndani ya Biblia ni ya uongo. Huyu jamaa alikuwa hapa akaja akazungumza maneno mengi. Sisi tunasema kwamba Biblia sio kitabu cha nani? Cha Mungu. Biblia, kwa kuwa Biblia yenyewe inasema hivi, ukimaliza kuisoma tufanye nini? Yeremia 51:63 dakika zinakwisha. Inasema ndio Yeremia 51:63 inasema Yeremia 51:63 inasemaje? Urangije rero gusoma iki gitabo. Ukimaliza kusoma kitabu hiki, urangije rero gusoma iki gitabo, maliza uzuheze ugihambirane n'ibuye, uchukue jiwe na kamba ukifunge pamoja, ugiterere mu ruzi, wende nago ukitupe. Takbir! Kitabu cha Mungu unaweza kufa. Kwa kuwa Biblia sio kitabu cha Mungu, kunapatikana maneno ambayo Mungu hawezi akaandika. Wimbo ulio bora 7:1. Wimbo ulio bora 7:1 inasemaje? Indirimbo indwi rimwe haravuga inasemaje? Ukuntu turenge twabari twiza mu nkweto zawe ga mukobwa w'umwami. Mungu yeye anasema amatako yawe. Maliza. Biblia kazi. Amatako yawe. Umukondo wawe. Amarere yawe. Izosi ryawe. Umutwe wawe. Wakristo ni maneno ya Mungu. Ni maneno ya Mungu. Mungu ndiye anasema hivyo. Allahu akbar. Kisha. Allahu akbar. Allahu akbar. Mungu anatongoza wademu. Allahu akbar. Mtihani sasa, mtihani. Biblia umaze kuyisoma neza ukayiheza uyihambire ko nibuye. Igitabo cy'Imana ugiye kwibuye n'umugozi utehehe apana munahangwa muri Rusizi. Uvuge neza uwo mugozi urawukurako n'iryo biwukureko turabe. Izina ry'Imana y'igicubahiro cyane. Reka ndamushimira Arimasi cyane kuko yishuye neza. Kuko Taurati na Injili bikubali kwamba ndio imekuja kabla
ya Bea Muhammad. Imani mweza kile cha. Kumbe ndio bitabo by'Imana wigeze mumva yuko Korani yakimbere. Oya, ingo utubere ko bakwishuye cyangwa batakwishuye. Ariko yishe. Ari mazibani kweza kile cha. Uri umuntu mwiza cyane. Bega ubivuga kwiki. Bantu b'Imana ibintu numvitiye ngaha nagahomera ni hatari kabisa ndumiwe. Yani yaje ngaha ngaje kuyishura kumbe nateza kamashu acakagwamwo. Reka mbere kwanza nkosora ivyo bintu kuko nejo umwigisha cenga yarabivuze. Abantu baza barasimbira ku byo batazi bagasimbira ku ndirimbo ya Salomo ahavuga ivy'amabere n'ibindi. Ikibazo ni iki? Mbega abagabo muri ngaha mufise abagore? Je ndacara umusore ivyo navyo mvuga. Abagabo bari ngaha bafise abagore kubwira umugore wacu ufise amabere meza ni kosa. Siwi wawe hariho mumusangiye mbega ntiwamukunda ubwo bwiza nyene rero ikibazo kiri Imana rero yashatse kubereka yuko abagabo mukwiye kwiratira ubwiza bw'abagore banyu. Umugabo afise umugore umwe amwirata kuko n'ubuwiwe. Haleluya, amen. Nimutirata biwawe biragusha. Twe twirata abakristo birata ko afise umugore umwe kandi bakamanira ko ari mwiza. Reka rero tubandanye. Acaraza ngo Yeremiya 8:8 ngabanditsi bandikishije ikaramu y'ikinyoma. Urumva agenda asimbira ko kubina ibintu navyo atahura. Aho sinjayo usomera ijambo ry'umutwe havuga hati Imana izogira gute? Izohanira abayuda kutihara kwabo. Imana izohanira abayuda kutihana kwabo. Kiri abayuda bari bagararije Imana bamaze kugarariza Imana bacabiyandikira ivy'iwabo. Mwumvise titre none ya titre yayisomye murabona uko tayizi arayizi. Reka tubandanye aca batanga rero inyishu iryoshe cyane muri Matayo 5:17 usome ajya nyene yatanze. Matayo 5:17 yaranditse ngo yanyigishirije yasasiye igitenge kabisa. Nimugire ngo naje gusenyura. Yesu reka avuga umurembera ngo nimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe cyangwa amajambo y'amavugishwa n'Imana. Amajambo y'amavugishwa n'Imana sinaje kubisenyura kumbe rero kubishitsa. Zureke Yesaya nawe mavugishwa n'Imana. Yesu yasoye muri Yesaya. Yesaya iboneka muri Bibiliya. Kumbe rero Yesaya umuvugishwa n'Imana. Yesu ibyo Yesaya yavuze ntiyaje kubisenyura, yaje kugira gute? Kubishitsa kubinoganza. Niyo mpamvu Yesu yasomye muri Bibiliya. Haleluya, amina. Ingorane aho musi yavuga gute? Somera umurongo ukurikira. Ego ndababwira ukuri. Yesu avuga ati ndababwira ukuri gushitsa ijuru n'isi bizoviraho. Ego gushitsa ijuru n'isi bizoviraho. Sawa nakanyuguti nakamacane n'agatsaza bizova ku byagezwe gushitsaho byose bizogira gute? Bizoherahezwa. Amen. Rero Bibiliya Yesu ntiyaje kuyisenyura, yaje kugira gute? Kuyishitsa. Yaje kuyigira gute? Kuyishitsa. Kumbe rero gushikana isi n'ijuru bizoviraho. Ndangiriza kuri 22:29 Matayo za nyandiko. Matayo 22:29 avuga gute? Aranditse ngo 29 avuga gute? Aranditse ngo ego Yesu arabishura gute? Ati ego narazimiye n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya, amen. Bafashe cyane. Amen. Bafashe cyane abayisilamu. Haleluya, amen. Aba ni wa professor, aba nabigisha. Rero ikibazo cyacu twabajije bareje kwishura na mwene data hajya ustazi Kaziri Jean Claude reje kugira reaction. Twegera tuje ngaha tuba tuje abayisilamu batubaze ibibazo byose bafite tugize iki tubishure ko turi dushobora kuba twobaza bajya naho nyene tuva kubishiramo gusa ariko turi kugira ngo batubaze. Reka rero tubahamagaze munyekiti hamagaza umwigisha abaze ikibazo ciwe cyose agomba. Turi kugira ngo tubishure turi kugira ngo tuwishure tubahereze inyishu abaze dakika moja. Haya atauliza kwa dakika 3. Takbir. Mimi
nimemuongeza dakika moja nisikie basi kama atazungumza mambo sahihi, lakini mpaka sasa wapi kabisa. Jamani, tufanye aje? Hamna kitu, hamna lolote, hamna lolote. Jamani, tufanye aje? Msielewe haya. Musa, njoo basi, lakini usiulize swali kubwa, kadogo tu, sababu najua kadogo katawaangusha chini. Lazima mwisho, lazima kabisa. Na salamu alaykum. Salamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nukuri ibintu by'uyu munsi biraryoshe cyane cyane gose. Uzi impamvu biryoshe? Mwenye kitabu ngaha avuze yuko Bibiliya ari batawe kuza imbere ya Qur'ani, namuravye ngo n'umusomyi navuze ati ni hopto. Bibiliya ya mbere yasohotse mu 1957 usoze inyandikire hajya cyane yizana ucudu umwana kumena amahaha nawe. Hanyuma acaraza avuga amajambo menshi twitangiriye imbere uyu Jeruve avuga yuko Muhammad yandikishije Qur'ani ku bagabo bane. Abo bagabo bane ngo tumubwire nyima bari bayobora muhemu yera. Kwanza nta aya nimwe yamanutse Muhammad atakiri muzima, zose zazanywe na Marika Gabrieli. Muhammad akiri muzima, hanyuma akavuga abandi bakandika. Muhammad akiri muzima, Qur'ani irandikwa. Acaraza aravuga amajambo menshi cyane. Imbere yuko mbaza ikibazo canje, nagomba nkubwire ukaza kuronka inyandiko yerekana yuko Bibiliya ari igitabo cy'Imana. Uko nyene twasezeranye ko dusha tuba abakristo, uko nyene apana kuzana ivyiyumviro vyiwawe biri muri Bibiliya. Umbiriza ikibazo Bibiliya 11 itanguriro aho nyene aravuga nkuko twabibonye Bibiliya igizwe n'ibitabo byinshi. Mumviriza ikibazo kandi binyuranye, kandi ibyo bitabo biranyuranye. Byose hamwe ni 73. Ni 70 bingahe na bitatu. Bana inyandiko harimo birebi. Ibyo Bibiliya harimo Bibiliya ndende, hakabamo n'ibindi bigufi. Tuza hage dufise Bibiliya 8 harya. Hari 6 iyirindwi na bitatu hamwe n'iyirindwi na bitandatu. Harimo ndende, harimo na gufinya. Sibyo? Bazi kibazo. Turabaza rero uko izo Bibiliya zitandukanye mutwereke iy'Imana kugira ngo dukurikire iyo nyene. Itari y'Imana tuyiturire. Muvyishiro Yohana avuga ati ubuzokongera ko cyangwa kagabanya azoshikirwa n'ivyago. Tumenye abongeye ko cyangwa bagabanije. Bakoze. Takbir. Allahu akbar. Cyo kibazo ntacyo bishura. Cyo kibazo cyo kwishurwa. Izo Bibiliya nazo bafise nazo bazi. Mugabo ko bakibajije nta kundi muri kiti. Zo Bibiliya murazifise se? Sinzi ko bazifise izo Bibiliya. Je ni gishasha gitigwa. Dore kibazo ni gishasha muri mwebwe murarabe neza. Haleluya. Bakeneye inyishu sivyo? Reka inyishu baraza kwironga. Ariko mweshere Musa kuye ngaha atanya kuvuga ngo Muhammad yahawe ubutumwa ngo na Marika Gabrieli. Ikigwa cyeto niyo tuzovyerekana. Uwamuhaye ubutumwa Muhammad tuzovyerekana ku munsi tuzakubona yuko ari Marika Gabrieli cyane tuzomwerekana. La mabebu. Karibuni kabisa. Tuzomwerekana ejo. La hasha. Uyu mugabo akeneye inyishu Bibiliya y'Imana sivyo? Bibiliya amajambo y'Imana sivyo? Peter urafise Bibiliya ngaho? Urafise Bibiliya? Nzarira Bibiliya. Urayifise? Ndayifise. Yishira hejuru. Ngiyo Bibiliya amajambo y'Imana. Je ni office. Namwishyuye sinamwishyuye. Kera. Gatatu munyereke Bibiliya amajambo y'iki? Y'Imana. Inyishu ngiyo ngaho. Bibiliya ndayifise. Amajambo y'Imana. Arikina ngorera. Nta kindi. Ngiyo Bibiliya amajambo y'Imana. None sinamwishyuye. Kera. Gatatu munyereke Bibiliya amajambo y'iki? Y'Imana. Ngiyo ngaho. Murafise Bibiliya iwanyu? Murafise Bibiliya iwanyu? Nisiga nyene. Murafise Bibiliya mwebwe? Nako mufise? Niza muyibone.
bingahe na bitandatu ibitabo 66 ivyo bindi bitabo bavuze muraza kuvyuma nka makamera ibindi n'ibitabo by'abantu bagiye bashiramo tafsiri abantu bagiye bongera mu isobanuro ivyo ntituvyemera ayo n'amatafsiri ni isobanuro ikaribanagiriza rero ego ataravuga ngo turemera Taurati turemera Injili ko ari ibitabo byaje imbere y'iki ya Qur'ani none ko ibyo bitabo biri muri Bibiliya muriko murabihakana kwanza bavuze Taurati niki bavuze Taurati niki umushehe akomeye cyane atari mwebwe musanzwe yasobanuye what does it mean the Taurati somera kagatabo kavuga ngo kuri page y'icumi hejuru what does the Holy Quran say about the Holy Bible umiriza somera hejuru haravuga ngo umiriza umusobanuro avuga gute the Torah umiriza the Torah is the Old Testament. the Torah is the Old Testament. Yes. Taurati ni sezerano rya kera none mushaka kwiga mbandanye gatoya Bibiliya igizwe n'impande zibiri igizwe n'isezerano rya kera ikagwa n'isezerano rishasha none basobanuye ngo the Torah is the Old Testament yuko Taurati ni isezerano rya kera riri muri Bibiliya none isezerano rishasha ariryo Injili naryo ririhe umvirize isezerano Injili ni iki the Injil is the New Testament of the Gospel of Prophet Isaiah umvirize the Injili is the Old Testament the New Testament the New Testament ni isezerano rishasha on the Gospel of Prophet wemera Injili ukemera na Taurati uzoba wemeye Old Testament uzoba wemeye New Testament uzoba wemeye isezerano rishasha n'isezerano rya kera ivyo nivyo bice bibiri Bibiliya igize gute ifise none impamvu utemera Bibiliya ni iyihe ndabyo tuzi kumbe nabivuze mu Cyongereza biragoye ari icyongereza cyo kigoye sinzi kuko ntabwo twiganye Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe cyane ibyahishe Yohana 1:3 ibyahishe Yohana 1:3 aranditse ngo Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga 1:3 aranditse ngo avuga gute hahirwa usoma hahirwa umuntu wese asoma hahirwa n'uwumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana amajambo yo kuvugishwa n'Imana Bibiliya n'amajambo yo kuvugishwa n'Imana reka nabereke amajambo atari yo kuvugishwa n'Imana Korowani tukufu 2:97 inasema hivi avuga gute avuga gute sema umugabo Muhammadi aliyekuwa ni adui wa Jibril mwanzi wa malaika Gabrieli basi huyo watangiye kuwa mwanzi wa malaika Gabrieli ndiye aliyeteremsha Qur'ani iwe yamanuye Korowani none umwanzi wa malaika Gabrieli ninde umwanzi wa malaika Gabrieli ninde umwanzi wa malaika Gabrieli ninde Satani umwanzi wa malaika Gabrieli ninde Satani kumbe niko kwamanuye Korowani miezi 3 na rimwe ababarire basi